Matari n'umara yacu zarukana arashinga amateka arakomeza amateka ku nzego zirenze ubuyobozi butandukanye bw'igihugu ndetse urumuri rw'amahoro ruza kubamurikira kugira ngo tugende tuja mu nzira y'iterambere. Twatanguye haciye imyaka itari mike, ariko iterambere ntituzoshikaho tuvuga ngo twarishikiye twahejeje, twama dufise ivyo dutezwa kwama turiko turongerako. Nico gituma rero twakengurutse cane gose ingene urumuri rw'amahoro rwadufashije no guca tugenda ku bikorwa twasangiye na mu makomine atari make yo ngaha mu ntara ya Rutana. Twaciye muri komine nyene ya Rutana kw'ishuri nshingiro ya Mika, aho twashoboye gukora tukavanga isima n'umucanga bijya bita beton kugira ngo tubandanye twiyubakira amashuri y'abana bacu. Tugaca tuboneraho akanya ko gukengurukira cane gose na nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, kuko baje bazanye urumuri ntibaje imbokoboko, baje bagemuriye agakemanyi k'umuvyeyi wacu arongeye igihugu cacu c'u Burundi mu kubashikiriza irya sima muriko murakoresha muri bino bikorwa rusange. Tukanakenguruka kandi n'agashishiro k'amabati yamaze gushika arenga 150, ntibagiye meza cyane gose akomeye yashikirijwe kugira ngo azafashe gusakara irya nyubakwa nziza iriko irubakwa ibiro vya buramatari w'intara ya Rutana, ndetse ikagiye gusakarwa mu maguru masha, kuko kuduza ama-etaje arimwo bisa n'ivyaheze, ubu basigaye guca basakara. Nejo nyakubahwa buramatari, namwe bene gihugu muri ngaha mwese mumenye yuko leta mvyeyi, leta nkozi iri ngaha kugira ngo ibafashe mu bikorwa vy'iterambere, aho mudashikanye ukuboko ihabashikire.